eske vy'ukuri ETS Kamenge bazoyuzuza? Bishoboka kuba neza ko hariko harabamwo utu erreur, ariko kandi arama erreur ashobora kuba yokosogwa. Ati gute? Nimba vy'ukuri dushaka kuzuza ETS Kamenge, hategezwa kuba hongerwamwo aba baririmbyi ngiye kukubwira. Ntushobora gukora igiteramo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ukareka gushiramwo. Shalom bantu banje, nizera ko mumeze neza. This is White Vision TV online, making sure ko amazi kubukora sabone. Kora sabone cyangwa subscribe muri rurimi rw'icyongereza, hama tubandanye tujana. Guys, what's up guys? I say hello cyane ndabaramukije aho muri hose kabisa, abari mu gisagara ca Bujumbura downtown. What's up guys? Abari hagati mu gihugu mu nkunde ndabagwe mu nda kabisa, urukundo rwanyu rubandanya runshikira. Abari muri East Africa, Rwanda, Kenya, Nairobi. What's up brother? Brothers and sisters, imani bane namwe kabisa. Ndamutse abantu bari muri Africa yose kabisa, nizera ko muguwe neza. East Africa nabaguye munda, twinjira cyane no kuba diaspora bacu bari Belgium, Europe, abari Swiss, Sweden, abo bose n'abantu banje. Australia guys, saluti kabisa. Twinjira muri Canada cyangwa USA ya hose tubagwa munda. My name is Pastor Nahiman. This is White Vision TV. Nyitwa Timote cyangwa unyitwe Israel ehanga ry'Imana. Ayo yose n'amazina yiwanje. Nizera ko wamaze kubukora sabone. Iki kiganiro wemerewe kugira ico ukivuze ko uciye muri commentaire, udusigire commentaire. Eske ubibona gute? Turinjira cyane muri showbiz entertainment y'u Burundi cyangwa muri Burundian music +257. Aho twamaze kwinjira muri sama. Enjoy guys. Namaze kuba ndabakira, ariko kandi mvuga ati isabukuru nziza kuri je kabisa. Le 9 juillet Imana iza kubikora, nza kubona izuba kabisa. Je suis vraiment content mvuga ati isabukuru nziza kuri jewe. Namwebwe muri ko muraturaba, mugende ku ma platform yacu wandike ko Nahiman Don Pasteur, ubashe kuba unyipfuriza isabukuru nziza, canke ubikore uko bigomba kose muri commentaire. JB ni wari karadufasha ku majuna mashusho kugira ngo abashikira ameze neza. Ndamuramutsa cyane, nawe ni behind camera, ariko kandi ndabaha ikaze na karibu aho twinjiye mu isesangura ryacu mu muziki, aho twamaze kwinjira tuvuga ati +25 group and Maluba Entertainment present Summer and Fun. Tumaze kuba tuvuga iyo title benshi bamaze kuba bayumva. Turavuga cyane kuri Dr. Jose CHAMELEON First Edition live in Bujumbura. Ikibanza izoba ari ku kibuga cha ETS Kamenge, aho muzi mwese urenganye kuri Rwakaled, aho ushikira kuri ETS Kamenge, ahagiye kuba habera iki giteramo biswe Jose CHAMELEON First Edition, cyateguwe n'abajya abantu navuze hejuru, aho tugiye kuba tubonamwo abastari bagiye batandukanye bo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, bagiye kuba bafashanya na Dr. Jose CHAMELEON. Iki giteramo guys, yuri kurakiraba haba harimwo vyiza kandi vyiza, ariko mwisesangura rya bamwe n'abandi ugenda ubonamwo harimwo ibindi vyiyumvira. Mwakino giteramo tugiye kuba tubonamwo Be First on the Floor, the one and only, azwi ku mudiho wa hip hop, akora na R&B, akora injana nyinshi kabisa canke imidiho myinshi. Tugiye kubonamwo Billman Boys, navuga Billman Boys, urabonamwo Double J na Kiriku, hagiye kuba kubamwo kandi na Rinoji umvukuri. Kuvuga Rinoji, aha ndabona ko hazoba harimo n'uyundi mukobwa basanzwe nuvuga ati ko bari mu rukundo nkuko bavyivugira guys. Ariko kandi tuzaba turi kumwe n'aba DJ bagiye batandukanye, DJ Catluz na DJ Zenobino, the one and only. Iki giteramo naba bagiye kuba bagaragaramwo, ariko yuri kuraraba commentaire za bamwe n'abandi urabona ati eske vy'ukuri ETS Kamenge bazoyuzuza? Bishoboka kuba neza ko hariko harabamwo utu erreur, ariko kandi arama erreur ashobora kuba yokosogwa. Ati gute? Iyo tuvuga ETS Kamenge
turavuga neza kari honor y'igisagara ca Bujumbura, turavuga kari mu majyaruguru canke mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura. Twavuga ETS Kamenge kandi tukabona ba bantu bakwita vibe, ba bantu baba bakunda umuziki muri bwa buryo bihariye. Twibukanya neza ko muri mu Kamenge ari ahantu hagwiriye, ahantu hakobitirwa amasho menshi. Ariko kandi kuza wumva ko wo kuzuza ETS Kamenge ufise bano bantu, ndacabona ko haba harimwo akandi kantu kabura by'ukuri, ukabona ko ivy'ukuri haba harakandi kantu kabura. Mwisesangura ry'uyu munsi guys, mu nkundire bereke bimwe aha turakoresha amafact cyangwa turakoresha ibimenyetso. Mu bimenyetso dukoresha turavuga ati eske Bface on the floor ari muri wa muntu azoza kugufasha kuzuza ETS Kamenge, kuko muri target ihari nuko le 20 juillet, le 20 hasigaye imisi mikeye, ni imisi 11, ni imisi 10 d'ailleurs show ikaba. Ariko kandi tukibaza ati eske Bface on the floor ari kugwego uruhe boza buzuza ETS Kamenge. Bface on the floor ibice 50% ndi sur et certain kafise power play kandi afise aba fans n'abakunzi biwe hariya mu buraruko bwa Bujumbura ndetse n'igisagara ca Bujumbura cyose, tuvuga mu gihugu no hanze y'igihugu. Ariko kandi turabe le 20 juillet dukeneye iki. Aha je sinza kuvuga kuri Dr. Jose CHAMELEON kuko wewe turavuga ko ari mu legend, ariko ni mu legend w'ibihe vya kera. Ica abarundi dukeneye ubu nukumva neza tubaza ku baririmbyi bacu b'abarundi. Dr. Jose CHAMELEON aciye ku ma platform yiwe sanga nta ndirimbo shasha zakunzwe aheruka gusohora, ariko turamuzi mu ndirimbo zakahise, aho Dr. Jose CHAMELEON aho yaza akubita kabisa East Africa canke Afrika yose, kumva ko Dr. Jose CHAMELEON vy'ukuri ariko arakora cyane. Ariko kandi twara muri update canke ahisi igeze nta bikorwa vyumvikana, ariko arakora, ariko yarabikoze. Aha rero ngaruka turaba mwisesangura ry'abaririmbyi boza baje kudufasha kugira ETS Kamenge yuzure. Aha ndatanga ama facts kuko Bface on the floor we nta kibazo, ariko Birman Boys bagiyemo, ndizera neza ko bagiyemo kubera iki indirimbo banakoranye. Aha muri iyi nkuru harimo n'iyindi nkuru tuzoza kuba tubona le 20. Murazi neza ivyisaga by'indirimbo ya Dr. Jose CHAMELEON n'aba Birman Boys ingene vyagenze hamwe na DJ Pole. Kumbure aha anya tugiye kubona urundi gwego. Hama kandi eske Rinoji niwe kuzana kuri ETS Kamenge dushaka kuzuza ETS Kamenge. Ivyo aba DJ bobo ntituza kubigarukako. Ikintu nabonye mwa kino gitaramo novuga ati D1. Aha murava muvuga ati mwontera amabuye, ariko D1 mwumve ko ari wa muririmbyi vy'ukuri yaje kuri stage mu gisagara ca Bujumbura, na cyane cyane hariya mu buraruko bwa Bujumbura, kari umuntu ashobora kugira power play n'abafans abakunzi bakaza vy'ukuri. Ariko kandi mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura nimba ushaka showbiz n'ingene iki gitaramo gishobora gukora trend, watezwa kuba uzanamwo uwo bitwa Oleg canke ORG. Ibi biza bivuga iki? Mu buraruko bwa Bujumbura turaza abantu babayo n'ingene n'urukundo batanga. Inyuma yuko bakunda Bface on the floor mwa kino gitaramo, Birman Boys ubona ko atari kuri gwego nyene nkuko bateza kuzana bano bantu ndiko ndavuga. D1 Oleg n'abantu kabisa kuzana kuri ETS Kamenge, bara abantu vyibuze bateza kuba bashiramwo namwe mucamo vyumva. Ariko kandi vyakabaye ko mwa kino giteramo bashiramwo champagne canke champagne la force qui force toute la force qui ne sont pas forcées. Uyu mujama kumuzana mwa kino giteramo vyakabaye bitanga cyo bitwa power play n'ingene abantu bocitabira. Nivyo turi muri sama, abantu bakeneye kuruhuka, abantu bakeneye kwidesharge, uyu mujama yarakenewe. Ariko kandi ukabushaka kino giteramo canke ibiteramo ukora mu ntara ahana mu gisagara ca Bujumbura, ukabushaka power play, aba bantu nkabagarukako Dramati na Sadbi Satura Mbafre n'amabuye, urabona ko aba bantu bakiza kuri ETS Kamenge
nta nkeka ETS Kamenge yohita yuzura. Sinzi ko bino bintu mubibona. Sadbi uja muri sud baramuzi, centre ville arakubita, ono de la ville arakubita, hagati mu gihugu arakubita. Muzi neza ico bitwa performance ya Dramati. Guys, gukora igiteramo ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu cy'u Burundi hakaburamwo izina Dramati, haba harakantu vy'ukuri katarakwira muri ico giteramo. Dramati numwe ashobora kuza muri show agakubita performance yiwe, nubwo twoca tuvuga ati igiteramo kirangire yoba arangije. Twaramubonye kuri Messe des Officiers, twaramubonye kuri Source du Nil, twamubonye ahantu hagiye hatandukanye aho abafise ico bitwa gang canke groupe y'abadanseur bakora ibintu tukavuga ati aha twemeye. Ibi bintu ndiko ndayivuga, mwe namwe muraza kuba mugira akanyi mutanga muri commentaire ingene muyibona, kuko par exemple hariho nk'abaririmbyi yushaka gukora igiteramo bivanye n'ikibanza utegerezwa kuzana. Akarorero, ntushobora gukora nk'igiteramo nko muri Sud uburemwo Emerson hariya muri Sud y'igisagara ca Bujumbura. Ntushobora kuburamwo best rapper, mvuze best rapper nawe muca mumwumva ngo nyitwa King umuraperi navuze muri Sud muca mumwumva. Canke ntushobora gukora igiteramo ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gisagara ca Bujumbura uburemwo December. Ibi nibibanza nguma ndabereka neza yushaka gukora show, aba bantu batashobora kuburamwo bivanye nibibanza uri kurakoramwo show. Ntushobora gukora show centre ville uburemwo December, muraza kwa mumbwira. Ntushobora gukora igiteramo muri centre ville haburemwo Dramati. Uburi kurazana nyene ikinogo kidakwiye. Ibi rero ni ibintu ububona bamwe n'abandi bagenda bavuga, ariko nanje nkaza ndabishimangira. Nimba dushaka kuzuza ETS Kamenge, bantu muri ko murategura kino giteramo, mwegere D1, mwegere Oleg, mwegere kandi Champagne. Binakunda shiramwo Sadbi, shiramwo Dramati, muduhe show ikwiye mwiyisama. Eske mwebwe muri ko muratura mubibona gute? Ni Lovent aho byamaze kuba afishe iboneka, nizera ko na afishe muri ko murayibona kuri screen zanyu Levent, ariko byamaze kuba bivugwa biranuganugwa ko 19 Dr. Jose CHAMELEON ashobora kuba aboneka muri arena muri show iri VIP. Twibutsa neza ko Lovent kwinjira muri place isanzwe ari 20,000 ibihumbi 20 kuri ticket simple, ariko kandi kuri ticket VIP ari 100,000 vyamaze kuba biboneka kuri iyi afishe. Isaha niguhera isaha 9 z'umuhingamo kugera isaha 4 z'ijoro mu kibanza ciza ku kibuga ca ETS Kamenge. Nizera ko umumwe wese ahari aza kugira uko abibona. Wewe uri kuradukurikirana uyibona gute? Eske rino se sangura hari kindi ubona wokongezamwo? Je navuga ati nimba dushaka kuzuza ETS Kamenge, shiramwo D1, shiramwo Oleg, shiramwo Champagne. Binakunda uzane bano ba superstar, ndavuga Dramati hamwe na Sadbi. Ndabashimira cyane rero kuri mwebwe mwariko muradukurikirana. Nizera neza ko namwe muza kugira commentaire zanyu. Hano tuba dukeneye commentaire z'umwe, ariko ivyumviro vyanje ntibikuraho ivy'abandi, ariko ico dushaka nukubaka showbiz, nukubaka histoire yo kumva ko ETS Kamenge 20 juillet tuzoba twayujuje mwisasangura rindi rizoba inyuma ya kino giteramo. Pastor Nahimana niyo mazina yiwanje, yitwa Timote cyangwe unyitwe Israel hanga ry'Imana. Shimira cyane ku bantu bamaze kuba bakora sabone, aho tugiye kuba twinjira neza na neza muri showbiz. Iki kiganiro aho twacise Talk Artist Show, Talk Artist Show, tugiye kuba tuba dukora mu masasangura agiye atandukanye, ariko soon as possible n'iyindi program. Making sure yo ko bamaze kubakora sabone, usige commentaire, binakunze upartage aho bishoboka hose. Imana ibahezagire, Imana nkorera ibahezagire. Isabukuru nziza kuri jewe. Nshimira cyane n'abavyeyi banje bashoye uyu munsi mukuru ntabwo ari wanje guys, isabukuru ntabwo ari giwanje. Shimira cyane abavyeyi banje, Imana ibahezagire aho bari hose kabisa. Numunezero ntangire na jewe aho le 9 juillet ari ntibagiranwa. Ndabashimira cyane, Imana nkorera ibahezagire. Ciao ciao and God bless you.